bakunzi bo kwijob bakunzi b'ibikorwa ni kuri Pam Channel TV ikiganiro cyane kwijob murabizi kwijob dusanga abanyamyuga basanzwe bikorera utwabo uyu munsi twashimye kugendera bamwe basanzwe bakora ibishushanyo mu giti hano mu gisagara ca Bujumbura kuri Musée Viva gumana natwe kugira ngo mumenye byinshi kubijanye n'uwo mwuga bo basanzwe bakora wa misi yose kwijob tuko tayari. Sawa umeze neza ego turagumye twasanze muri kwijob mu tayari ko tayari ego turakora kwe turi kwijob hasa turakora ngaha ego turabaza ibiti ko basanzwe batazi uyu mwuga musanzwe mukora ibiki uyu mwuga witwa sculpture mu Gifaransa umwuga w'ububaji duhingura ibintu dukoresheje ibiti imbaho canke twakoresha n'ibindi mugabo vyerekeye ivy'ibiti uyu mwuga ko mukora mumaze mu gihe kingana gute mukora umwuga je ndamaze mu gihe kirekire ndamazemo nk'imyaka 25 ndawukora yego ndawutanguye urabona nkiri nka muto ndamaze mu myaka 25 nkora ivy'imyuga w'ubuti yo kubaza sculpture hanyuma iyo tuje kubaza ibintu hari igihe tugira ama exposition amahiganwa tugatumira abandi tugahura tukaganira bo tukeshanja mu vyerekeye ivy'imyuga twarakora tukaraba aho umuntu abageze cyamaze gushikako ubuhinga abandi bamurusha ibintu bene ivyo. None uyu mwuga usanzwe mukora sculpture urababeshijeho? Uno mwuga ukomeye cyane ku bantu bawukora urababeshijeho cyane naho bigenda bihinduka bitakigenda neza nko myaka yahera ariko umwuga urabeshije neza abantu kweri cyane gose. None ibi biti mukoramwo genre ibi bisharizo byose canke aya makomande babahaye eske ni biti byose mu bikoramo canke hari biti vyega ko bikuva mu bibintu mukora? Ibi ni biti bikomera cyane atari biti cyane bibungwa canke bisaduka urabona mu gihe woba ukora mu giti gisaduka abakiriya ntibashaka kukigura kurumva ntikiramba ibere n'ibiti biri hake muri iki gihugu cy'u Burundi cyane birava mu Ruyigi ibindi birava mu bindi bihugu duhana imbibe nka Tanzania na Congo barahe abantu bemporta ibiti hadakwija buryo uzosanga ibyo biti bihari barabikorera ama licence amakubizana tukayibagurira umugoroga mu Burundi birahari hari imisave hariho ivyo bita amajakaranda hari ivyo bita amakaju zo byose n'ibiti dukoramo mu Burundi birahari nko mu Ruyigi no mu Kwegura ibiti birahari. None ibi biti musanzwe mukoresha bimara igihe kingana gute umuntu bimukoreyemo? Ibi biti dukoramo ni biti bikomera cyane nk'igiti cy'akarara kesha kumara imyaka nk'ijana wagikoze wagihejeje uko ubwaco ni igiti dukora kimaze nk'imyaka 50-60 turabiraba turaselekisiona ibiti kugira ngo umenye igiti imyaka kimaze hari ukuntu kirabe naha iyo bagiciye imyaka uyiharura be naha donc uko kuri aya makushe y'igiti uko sinzi ko no biguha nko kuri ikintu ushaka kubiguharurira donc uharura amakushe igiti kigira donc bisigura akaroro nk'iki facilement urashobora guharura amakushe nkaha kiba kimaze nk'umwaka umwe uko gishaka ko kushe ko umwaka ujako uko umwaka uheze ni kwikushija kuko umwaka uheze wikushija hikirenga saa cari kimaze nk'imyaka irenga nka 40 uko amakushe yaharuye yose nka 40 no kubaharura imyaka y'igiti donc barura muri makushe kugira gishaka ikushe araca karongo kwesha kusha aca karongo nikiramaze nk'imyaka nka 40 iki gusa kimwe rero nk'iki ndishobora gusaduka canke ngo cononekare kiraramba nk'imyaka 200 wakoze mu kintu bene iki imyaka 200 n'amajana 3 wewe gusa wagikoze urasiga
urabona ko ariho nk'abantu b'abakozi mu nzu baza barashaka ko ibitambara by'amazi urasubiramo ugahita urasiga nk'agasira kugira ngo kiyaga gisa neza kimeze neza ni ukuri baharura imyaka y'igiti kandi no kurondera ibiti bikomeye bituma biramba kandi bidasaduka kandi bitagira urabona nk'iki ryari ishami ry'iki sitadire iki rero iki nico kimwe nk'iki kimaze imyaka 40 iki bakora ko ishami ry'iki hariho imyaka yose kizoba kihari nta problem mugabo twebwe ndiye duhejeje turashaka ko akanitsa ka ico bita hydrophone kongereza uburambe mu kugira ngo twongereze kandi nuko kiguma kiyagayaga kitononekara mu nzu yo gushizeho nuko duharura imyaka y'uko dukorana ibiti imvura yikiguye ko nta kibazo rigitera ni bibi kuraba imvura ntikiguye ko rya sire dushirako dushirako verni niyo twashirako verni ntaco mvuna bikigwako mwo twe dushirako sire dabeyi sire yo mutsama w'inzuki irya mvura iguye ko donc ironona igiti ironona irya sire dabeyi rero yaba twashirako verni kiba no hawushira hanze mugabo navyo birabujijwe gushirako verni ku bintu bene ibi verni bishaka ibintu by'imbaho ibintu by'amameble mu nzu nta ku bintu bene ibi ntibashaka verni oya okay none ibyo musanzwe mukora musanzwe bikorera hanyene canke hari ahandi hantu musanzwe mubikorera ibi aha urane ikigo kirimo imyuka itandukanye harimo abakora ibiseke harimo abakora amarangi abacapa harimo abakora ibintu dukora hariho n'abajisha hariya hepfo sinzi ko mwatembereyeyo ibi hatwakora ngaho kubera ari ikigo c'abanyamyuga n'ahandi hoho no mu makartier hari usanga bahakorera canke na ruguru muri interieur nka za Gitega hariho abanyamyuga bahakorera yego ubwo twe turi ngaho kubera ari centre y'abanyamyuga bo muri Nzevive cyo tuma turi ngaho none murabishika mukaja ama competition guhayanisha ibi bintu musanzwe mukora turaje nyine turaja muri ibihugu by'aka karere Tanzania turajamwo Uganda Kenya turagenda guhiganwa gushora muri byo vya yasi turajamwo na mu buryo nyine leta iorganiza nk'ama exposition ma concours bagatumira igihugu cose tugahiganwa karabo wa mbere wa kabiri wa gatatu bakaronka agashimwe murinze mukora ibintu nk'ibi mukabona muko muja mu bindi bihugu mubihayanisha kuri mwege mubikora bibaha ihe image ingufu canke imbone biduha nuko deje tugiye ahandi ntubugiye gusa gucuruza canke guhiganwa ubugiye kuraba naho abandi aho bageze bisigura ko ugiye kuraba ivyo bageze ngo muri kumurahiganwa ubuhinga babageze ko kugira ngo nawe wabure buryo buhinga uzubuzanye kigira kabiri kuraba yuko nabo ari abantu bari hejuru yawe cyane gacubasima ko burya bwenge cyangwa kuraba yuko bari munsi yawe cyane biradufasha niyo image umuntu ageza kuronderanya nawe ndiho ari gucuruza urumva gucuruza no gucuruza nyene none mushaka kutubwira nk'ibintu ngaha musanzwe mukora mu biti ni byinshi cyane ni byinshi ari ibintu nka bitanu basi canke 10 ni byinshi kugira ngo nakadukurikirana nashaka ati hajyana bako nkeneka ikintu nzohasanga nzobasanga ngaha anye bamenye ibintu Jean mukora ibyari byo twe turakora amatablo ngira ngo muza kuzungurukira muza kubona ngaho mu kiosk amatablo dukora turakora ibintu byo ama statuette yo gushariza nko mu mabanke nko mu mazu manini mahoteli turakora ibintu byo gukina ibibuguzo abana bashobora gukinisha cyangwa nakuza kushobora gukinisha turakora ibintu byinshi duhinguye mu biti kintu cyose umuntu yifuza mu giti turagikora turagihingura tugonga turabahinga batandukanye mushaka kutubwira nk'ingorane mukunda guhura nazo muko murakora uyu mwuga wanyu wa misi yose ingorane ntizibura ko muri iyi minsi urabona mu minsi rero twagize ikibazo cya coronavirus urabona ko ingire byahungabanije isi yose hano naho ibiti birakunda kutugora cyane kubera mbokano transport kubishikana ngaha nk'ibi
biratugora ahandi ingorane ni zike ko turavyihingura twavyikora twavyimaririra si gushika ubu sinavuga ingorane ni ko ivyuma tu biva kure mu kindi biva nk'ibura nk'ivyuma kandi birazimvye higirwa nka euro 30 kimwe gusa kimwe iki hanyuma uca wumva ko kugira ngo kwize vyose kwiza lo ikwiye bisa amafaranga none kubize ngo amayero SK bigurirwa ino cyane bigurirwa ibura tubituma iburaya ubudondo twituma mu marundi urayahindura cyangwa uwo utumye ashaka gusaba mukagira ishanje ukamuhereza ibintu bingana agaciro k'ivyuma agiye kukuzanira none inye vyose nivyo mukoresha muko murakoresha buri kimwe cyose ngaha mukeneye canke hari ibindi vyuma apari yibi mukoresha turakoresha cece mu ntango dukoresha amashoka ari nko kugira ngo banza tore amaforme yatora amaforme turakoresha amashoka turakoresha imbazo mu guheraheza rero dukoresha ibi kandi bisina bizinye vyose ari ibindi bituma vy'ama angre ibintu mukoresha hageze guheraheza muko murasongora kukintu ko image ihera nka tutoje mu detail mato ngaha kwanza we gukora iki kintu musanzwe kurakora iyi ni pièce moderne si pièce figurative nuko bosha vyibaza si ama pièce umuntu ashika ngo asoma ngo niki zini pièce umuntu zigoye gusoma mugabo ngo yisome uyimenye ubanza kumara umwanya yitegereza mbona sico kibana n'ukuntu usanga tudukora nko mu gukora ikoreye igiseke ikoreye inkoko ikoreye ikintu ushobora kubona iyi n'ama pièce moderne do kuyisigu ari nk'umuntu ayigutumye soit atakuzanira image soit atakuzanira agwicimviro hamwe nabo tushira ico cumviro aguhaye mu bundi buhinga kuburyo ushobora gutora image nk'iyi nukure nka ushobora gusanga nka rencontre kiyoze tirankontre no kuvuga iki abantu y'abantu bahuye ko baramukanya mugo ntucubishira muri d'une façon figurative nkuko ngaba tubona tuhagaze ngaha oya kucubishira mu yindi façon yo wibaza moderne donc atari ibintu bicaye ibona kubwo nyene niho rero usanga tuja mu exposition hanze ugasanga nk'ibi nabikuye iburaya cyane niho bakunda gukora ama pièce ibintu bimeze gutya Mambo muri Afrika si gose ariko ama forme bene nakunda kuyakoresha nk'iburaya kandi no bishikanye ino kayikora naho nyira banakomeye ngo barabishima barabigura muko si bose ko bikora abantu babizi nani no usanga bikundira ibintu umugore ikoreye inkoko ikoreye igiseke ikoreye ari kuvoma ari karasya ibintu bumva ariko sico kimwe ni ibintu bakora iburaya usanga ari ibintu moderne bigoye gusigura ubanza kumarisa uri kuritegereza Matubwiye yuko umwuga vraiment naye ndatangaye kuntu mukora tubwira akunguko ubibonamwo kugira ngo nakaze kurikira avuga ati hano bigukura ukora umwuga bikagira nandi bigushikanye tubwire nakaye kanguko wakungukiye akunguko ari kenshi cyane bara nkaho usanze umuntu ariko arakora benshi kubera batabata complain ivyari ivyo batumva icari ivyari ivyo hari ayibaza ngo umuntu ngo gwaye umutwe hari avuga ngo mbe y'ibintu abikorera iki ugasanga yihenze ugasanga mbere yibaza ati yagura gukora ibyo umucuruzi biyeri cyangwa umucuruzi ugwagwa ariko ravye nk'ijeya kuri jewe ubwanje bwa mbere nabyo bimitse kushikara mu bihugu vyinshi byo kuri iyi si mu bihugu vya Afrika za Gabon iburaya ugiye gusa kubera ibi ngiye kuhiganwa ngiye kuza ku export za Autriche u France n'ahandi urumva ico ikintu ca mbere muri bihugu vya Afrika ho vya karere nka vyose dukuye mu ca Sudan gusa niyo ca Congo cinjiye muri iyi minsi n'ahandi bihugu vyose mengo vya karere kwizunguruka nta kindi kintu ntwaye ibi akora ku mukambere kuko kabiri ushoboye gutunga umuryango ukawurihira amashuri ukawurihira soins médicaux ukatunga ukafise nk'akazi ukamuje tubiri mu gisagara urumva ho si besha bishikako none ibi biti weje kugira nko kukameruko après yaho mu vyisigira amarangi canke tweke turayikora gigahera nk'amaze kugiheza mbona namaze guposa n'amasiziro amaze guheraheza vyose hariho ico duca dukora cyo gusena
twasenesha impapuro zo gusena kugira ngo kinyerere ni impapuro dukoresha hanyuma ugacura ariko ushirako sire canke usiga ikirabura canke ukira ikasa gutya nyene biva n'icimviro cawe vaca n'umukira abayigutumye hamara igishusho kimaze guhera ugaca gishira ku isoko kidandaza cyangwa ukagishira muri salle d'exposition ukacana umukiriya aje kwawe uje washimye ugacuma amafaranga ugacitwara ico kintu nanje ngatwara amahera yego ntiyagiye usanga abakiriya bidoga ati twavuganye isango ni mbwa nsanze utaraheza babishika hari umusiri ivyo bishika ku bantu batabazi gupanga programme neza ubu wewe woza ngaho utije nkorera ikindi cyamaze guhara ubusi nzohereza iki harabata indi commande fisi inyuma kaca mparura iminsi nzobana maze kubiheza ndakugira nawe programme yiwawe ubwo sinagwa programme ngo umpaye ikintu ngo nguraze ejo kandi ari nkikora ikindi urumva ivyo abari ububesha twebwe ntiradushikira mugo sishaka guharira twabishikira ugasanga ko bashwana n'abakiriya ngo je ntibirashikira n'umusinumwe nuko nagahe kajambo ubwira nk'umuntu canke wari we wese kadukurikirana yoba yifuza gukora ibintu musanzwe mukora nk'iye manu mubwiye n'iki uwo mubwira ikibazo ciza cane urwaruka ruhishije hariho ishuri ry'imyuga aheruka ku mukuru w'igihugu aheruka kugurura ikaruzi asaba rero ko nk'abavyeyi bohimiriza abana babo kwijukira kuja muri iryo shuri kuko bazohigira ibintu vyinshi bazohabonera inyigisho nyinshi hanyuma akaharonkera ibintu vy'imyuga bitandukanye si kuvuga ngo bazoba bagiye kwiga iyi canke ibindi mugo hariho programme izoba ihari nifuza ko rero abavyeyi bogerageza akabwira abana baryo shuri ry'imyuga ry'ikaruzi ryuguruwe bakahimiriza abana akaza kw'ishuri bakaja kwiga imyuga kugira ngo baze bitunge mu buzima batarinze kurindira ngo bazosaba akazi kanaka niyo bahetse amashuri mugo bakabanza bakaca muri iryo shuri ry'imyuga rikabafasha kugira ngo baze bitunge mu buzima bwabo akandi nako kajambo ku bantu usanga batashobora kubona ko umwuga bateza imbere umenga bokora ibindi experience donc umwuga ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi ntibotega amashi ngo niho bazobaho ngo bategereje leta bategereje kuzoza birokrate kuja mu presidence chance kuja mu mabiro gauche droite imbe aho si bibaza ngo niho bazoba niho hari ubuzi twebora nka twibereye ngaha abana twese two turakora kandi bose abatufise imiryango aha nuko banahagaritse n'ibintu vy'ivyuma ko vyinjira abo bose nta rumwe atafise ivyuma agenderako nta rumwe atafise inzu yubatse muri ibi bintu dukora cyo bituma bose batovuga ngo ingere ngo tugende ngo twiga amashuri ngo toronke ngo leta izoduha akazi tuzoja mu mabiro oya nibaje mu myuga kugira ngo canke begera abakora imyuga babigisha kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere kuko natwe twiteje imbere abana bacu bize barahejeje kubera imyuga dukora hari n'abatobo twasohoye kubera imyuga dukora cyo gituma rero abantu kwirukanga cyane bakaraba begera imyuga bakarondera abantu babigisha kugira ngo ntibagume bibaza ngo ni leta ibimezo ngo bakazi nta kazi kahari je ndibaza ko kwira abarundi bose ko bangana urumva aho tumaze kubana benshi turenga miliyoni 12 none miliyoni 12 turinde ubuzi bwo mu biro cyo muri leta ntavyo ivyo kunda bijukire imyuga kweri batukore hanyuma biteza imbere nko twari turiteza imbere yego murabona harahimbaye munaza kuraba ari ibintu bihari muri tegereza ibintu bihari n'abandi iyo baje ngaha bararyoherwa bagatembera bakagura ibintu yego jemura kumwuga mwuga ni ikintu gikomeye cyane Sylvestre reka tubashimire ku kuntu mutubwiye kuvyerekeye iyi scripture yanyu ndamenye byinshi vraiment ndatangaye kumva yuko umwuga nk'uyu ushobora gutuma uja mu bihugu n'ibindi abantu benshi baza ko kuja mu bindi bihugu ariko kuba uri mu biro ariko vraiment uyu mwuga uranyigishije cyane meme na jewe reka ndagushimire n'ukuri nizeye ko ikindi gihe twasaba kubikora ko muzoheza mukatwakira kandi Egome cyane murakoze namwe ndabashimiye cyane kubona mwihaye akaryo mukatugendera muri iki kigo rona mwihaye umwanya murafata murariha imituka murazana ivyuma vyanyu nawe murakoresha umwanya wanyu
muratugendera kandi ndibaza ko bidahereye ngaha aho muzobishikana bazobibona bazovyumva natwe tuzoba two turatera tumenyekana aho muzobishitsa namwe ndabashimye kandi abakengurukiye cyane murakoze. Bakunzi bo kwijob muravyumvise uyu mwuga urakaze baje aho indege n'izindi zurirwa bajene nawe uwo mwuga wumva ko ufise ku mutima ntuke kuwukora kuko nta mwuga udakiza kandi maze principe nimwe gutunga tukiri bato uko tubimwiza na leta mvye leta nkoze umve dukura amaboko mu muzi dukore umve kugira ngo duteze imbere meme na twebwe n'imiryango yacu kwijob tuko tayari.